ntibazakubeshe canke ntihazagira umuntu n'umwe akubwira yuko ibintu vyose ushika utora aho ubibonye, ariko ibintu vyose biraharanirwa n'ubugabo buraharanirwa. Ushobora kuraba umwana mutoya canke umusore ukavuga ngo uyu biragoye ko azigera aba umugabo. Kubera iki? Kubera ibikorwa canke uko yitwara mu buzima bwiwe. Urashobora kuraba umuntu ukavuga ngo uriya biragoye ko azoba umugabo, rimwe na rimwe ugasanga bavuga ngo uriya muntu ngo yitwara nk'umwana canke uriya muntu ngo sinzi ingene yitwara. Hari igihe ubona umusore canke muhura n'umusore ugahita ubona ako kanya canke yambaye ubusa mu mutwe. Nimba dushaka kuba abagabo dusabwa kugenda nk'abagabo, tugakora nk'abagabo, tukiyumvira nk'abagabo, kuko vyose biraharanirwa. Ariko ntidukeneye kuba abagabo kw'ipantaro gusa, ariko dukeneye kuba n'abagabo mu bikorwa. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe mu mategeko akomeye umuntu akwiye gukurikiza kugira ngo agere ku mugabo nyawe canke ku mugabo w'ijunja n'ijambo. Nimba ukiri umusore muto canke nimba ukiri umusore, wegere gato ngaha tubanze tuganire. Ikaze kuri Juif RG, jewe mwumva ni Roy Juif. Kora subscribe nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi ubikoze nta na kimwe vyogutwara, ntaco wohomba. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Itegeko rya mbere, nimba ukiri muto ushaka kuzoba umuntu w'umugabo w'ijunja n'ijambo, iri tegeko riraraba buri musore wese ahava akagera. Itegeko rivuga ngo ntuzigere na rimwe uresha indaya. Bivuze ngo ntuzigere na rimwe ugendana n'umukobwa bita maraya, kubera yuko buri munsi iyo ugerageje kugendana n'uyu mukobwa, bobo uko baba bameze usanga ata gahunda baba bafise. Rero biragoye ko ushobora kumubwira ngo dukore ngo ubuzima canke ngo dutegure ibi n'ibi n'ibi, kuko waguma ubwira ati ayo urose yose zana, ayo urose yose zana. Ikindi naco, nta mugabo n'umwe azoryohererwa gusangira umugore n'igihugu. Ibi bituma ujagarara mu mutwe, ubura intumbero, ugasanga uri muri vya bindi, kuko umuntu twita indaya ikintu kiba kimuraje ishinga ni ca kindi bita kurya ubuzima, nayo nivyo kurondera canke vyo gushira ubuzima bwiwe ku murongo ntaco yewe mutwaye. Rero itegeko rya mbere, ntuzigere na rimwe wowe musore uresha indaya canke ugendana n'indaya. Itegeko rya kabiri, nimba uri umusore wifuza kuzoba umugabo wa nyawe, umugabo muzima mu rugo, ntuzigere na rimwe uraba ikintu bita filime ya pornography, kuko biriya byica ubwonko, rimwe na rimwe bigatuma wisuzugura nkaho utaremwe nk'abandi, kandi ukibagira ko iriya ari filime baba bakinye, ugasanga uriko wikrasa ahantu hadakwiriye, hamwe ushika ku rwego uvuga ngo jewe ndabona yuko ntari umugabo nk'abandi bose. Ibi bintu biragenda bigafata mu mutwe, bigatuma ubona yuko wewe atacuri, atacushoboye. Rimwe na rimwe washika ahantu kwiyumvira ibintu bizima, ugatangura kwiyumvira uvuga ati yamara ko ntameze nk'abariya canke we utameze uko je ndabona nzovamo umugabo, ugatangura kwisuzugura, kandi ibintu maze kwisuzugura n'ivyo warushoboye birakunanira. Rero wowe musore canke mujene, ntuzigere na rimwe uha umwanya ikintu bita filime pornographique, nimba wifuza kuzoba umugabo nyawe. Itegeko rya gatatu, nimba uri umusore canke uri ukiri muto wifuza kuzoba umugabo nyawe canke umugabo w'ijunja n'ijambo, ntuzigere uba mwiza kuri bose. Buriya abantu beza muri iyi si tubayemwo ni nabo bahemukirwa cane, kandi rimwe na rimwe ugasanga abantu bariko babakoresha mu nyungu zabo, batitaye ku buribwe canke ku bubabare wowe uba ufise. Rero sindakubwiye ngo uce uba mubi kuri bose, ariko fata ubwo bwiza bwawe ufise canke umutima wawe mwiza ugira abantu ubishirako, mugabo ntubishire kuri bose, kuko akenshi uzosanga uriko urakoreshwa ibintu wowe nyene ubwawe utari wifuza, kubera yuko wabaye mwiza kuri bose. Kuba mwiza kuri bose ntibisigurira yuko buri wese aca gutuma ivyo ashaka canke ari kuguhonyora ku mutwe. Rero iyo ubaye mwiza kuri bose usanga bariko baguhonyora ku mutwe, bavuga ngo uriya wowe nta na kimwe, ugasanga rimwe na rimwe nta n'agaciro baguha muri societe. Ariko nimba ushaka kuba umugabo, uzoraba abantu twita abagabo ni babandi bashika ahantu bakavuga ijambo bakabumviriza, ariko babandi usanga ari abatumagizwa, aboye nta bagabo baba barimwo, ama bisanga ari abakozi b'abandi bantu.
Itegeko rya kane, nimba wifuza kuzoba umugabo wa nyawe canke kuba umugabo w'ijunja n'ijambo, wewe musore ntuzigere na rimwe wanka umuryango wawe, ntuzigere na rimwe ushira umuryango wawe kumvo z'umukobwa canke kumvo zindi kanaka z'amafaranga. Yego kurondera amafaranga si bibi, gukunda n'umukobwa si bibi, mugabo ivyo ntibizobe impamvu yo kuja kure y'umuryango wawe, ushire kure ngo ute wibagire, kubera yuko baca n'umugani ngo igito gitabwa iwabo. Hari igihe ushobora kurondera ibintu bikanka, hari igihe ushobora kurondera ubuzima bukanka, mbere n'ivyo warose bigahera, ariko umenye yuko impera n'imperuka uzosubira gutumbera aho waje uva. Ibaze nko mu mama wawe, wewe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ukure, umuryango wakoze ibishoboka byose kugira ngo ushobore gukura, ariko nawe wamara gutera intambwe ntugire gute, ntuwiteho umuryango wawe, umenye yuko bishobora kukugaruka, kuko ubuzima ntawuzi ivy'ejo. Itegeko rya gatanu, nimba wipfuza we musore kuzoba umugabo, ntuzizere amakuru yose wumvise canke amakuru yose ubwiwe, naho iyo baciye kuri televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga z'aba Facebook canke YouTube, kubera yuko izo mbuga nazo zifise abazikontrola, batubwira ibyo bashaka kutubwira. Naho iyo baciye kuri BBC canke iyo baciye ku kindi kinyamakuru cyaco cyose, nimba wifuza kuzoba umugabo, yego uzovyumvirize, ariko nk'umugabo canke umusore yifuza kuba umugabo, uzokwicare ushishoze urabati ibintu bavuze n'ukuri, kubera yuko rimwe na rimwe usanga turonka amakuru, ugasanga ayo makuru ko tuyakorera akatwicira kazoza, twumvise ngo nabana barabikoze, ariko ugasanga bajya bavuze ko babikoze nabo ntavyo bigeze bakora, gusa ugasanga bo bashatse gutanga ubutumwa. Rero ntuzigere na rimwe wizera amakuru yose wumvise ngo nuko yaciye ku kinyamakuru wemera canke wizera, nimba wifuza kuba umugabo. Ngaya amategeko azotuma uba umugabo wewe musore. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jif kuri JFG. Mubandanye mukora subscribe, nkabanda bashimira ko mubandanye mubikora uko bukeye uko bwije. Mwarakoze cyane.